ikibonobono nubwo kizorimigwa muri Argentine hariya kwa ba Messi tuzoba turi capable kukigura kubera vuba aya makoperative twashinze tugiye no kuzoshinga amakoperative muri diaspora koperative diaspora americaine ko abanyamerika badushigikiye ni benshi cyane tugire koperative y'aba diaspora bari muri Amerika koperative y'aba diaspora bari muri Aziya koperative y'aba diaspora kugira ngo n'ibintu vy'amasoko vyorohe yego umutwe umwe wifasha gusara ntibifasha gusaba baravuze ati aho ubumwe buri umuhoro uramwa baravuze ati aho ubumwe buri urusato rw'imbaraga sagwifuka batanu urumva bagiye baca imigani myinshi yerekana yuko iyo abantu bakoreye hamwe ariho bashobora gushika kwihangiro ni naryo hangiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahamagarira abantu kuja mu makoperative vyongeye urabona n'ibihugu vy'i Burayi vyagiye bitezwa imbere no gukorera hamwe. Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 uzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere riramo byose rero ntushaka gukunda tuzakoramo ku mpuzu ngo dukore tudahanahanya ivyiyumviro ari naco gituma Roy TV yihaye ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo ubu musi rero ni umunsi udasanzwe turi neza na neza ahantu bita Imagara mu ntara ya Rumonge aho turi kumwe n'usanzwe arongoye ikibonobono aho turi kumwe kandi mu rugendo rudasanzwe rushobora kumara imisi 4 tuganira twegera abanyagihugu tubasigura ibijanye n'ikibonobono tunabahimiza kukirima kuko mwarumvise ko ari igiterwa ngira akamaro igiterwa njabukamazi igiterwa gishobora kuduteza imbere kikongera kigateza imbere igihugu cacu c'u Burundi ntabicishije amajambo rero mushobora kuba mwaramubonye mushobora kuba hari abamwibagiye mushobora kuba kandi hari abataramenya kugeza uno munsi ibijanye n'ikibonobono nico gituma rero imbere ko twinjira mu kiganiro tuza kugirana reka ndamusabe idondora abakunzi bacu ba Roy TV abataramumenya mumenyereho abamuzi naho bamenya ati mbega ibikorwa bigeze bimeze gutya carabonetse y'amavuta yarabonetse ibintu bihagaze hehe neza na neza rero ndamwakiriye muri Roy TV yidondora abakunzi bacu ba Roy TV turakwakiriye muri Roy TV. Urakoze cyane Benishu ndaramukije abariko baradukurikirana kuri Roy TV nongere ndabashimire yuko Roy TV ni imwe mu ma TV navugiye ko ubwa mbere yatumye abantu banyumva arakunda kubabwira ati baranyandika ko ngo gitoro ibintu nk'ivyo urumva ko anambaje ngo ca gitoro carabonetse rero ndabashimiye uburyo mugenda mukurikirana ibiganiro vyacu abadukunze kuri Roy TV abagiye batubona bakaba batarashobora gutahura na n'ubu ivyo turimwo iyo turi ngaha muri uku kwegera bene gihugu natwe turabegereye hano kugira ngo tubabwire aho ibikorwa bigeze nk'uko wifuza ko bamenya aho bigeze kugira ngo n'uwo yari yacerewe canke utoba yari yifatanya natwe aze yifatanya natwe nitwa Davidi Tuyisabe mpagarariye umuryango w'abarimyi b'ikibonobono mu ntango yari koperative twayita Kibonobono Oil ariko Kibonobono Oil havuye ikura ironka abanywanyi benshi cane hama tuca tubashira mu makoperative tugira amakoperative tumaze kuronka amakoperative 17 agizwe n'abanywanyi bari mu kwababa 15,000 rero ubu nanje baci banyizera tumaze kugira urunani rw'ayo makoperative baca barantora ubu rero ndi umukuru w'urunani rw'amakoperative yitwa Kibonobono rero turi hano twegera bene gihugu kugira ngo dushishikare kugwiza
ayo makoperative hama tugwize umwimbu w'ikibonobono kumbure na ca gitoro rero ico kiboneka gishobora kutaboneka ari gitoro muri burya buryo nyene tuzi igitoro ariko hakaboneka amafaranga yo kugura igitoro. Tubashimire cane, murumvise ko umwidondoro wiwe uhagije, abashobora kuba batari bamwibuka ndibaza muca mumenya igihe twatangura atubwira yuko igiterwa c'ikibonobono kigiye kudufasha ibintu vyinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Turifuza kumenya David, ni igiki catumye mutegura runo rugendo rwo kuva mu gisagara ca Bujumbura? Ejo haheze twari ahantu mu Gitaza, kw'isoko mu Gitaza, kandi mutubabarire abantu bari benshi, ibikorwa vyari vyinshi, ntitwashoboye kugira ico tubivuzeko canke se ngo tuganire n'abanyagihugu bari bahari kuko ryari isinzi ryabo, bari benshi bariko barahurumbira ibijanye n'ikibonobono, bagura amavuta, bagura amasabuni, kandi bongera batega amatwi ibijanye n'uno mugambi. Dusanga rero umwanya ntiwabonetse, ari naco gituma uno musi tugeze ahitwa mu Gitaza, rero tugomba tuganire nabo kandi. Ariko turifuza kumenya David, ni igiki catumye muva mu gisagara ca Bujumbura mwerekeza muri ino ntara ya Rumonge mugaca mu Gitaza, uno musi mukaba mugeze i Magara kandi n'urugendo rukaba rukibandanya? Ni igiki nyamukuru catumye mwiyumvira urwo rugendo? Murakoze, nk'uko twabivuze ati turiko tugenda twegera abenegihugu, harimwo ubwa mbere umugambi wo kugwiza abanywanyi dushira muri ya makoperative kugira ngo amakoperative agwire, kuko abatwumvise ubwa mbere bagumye bumva nipfuza yuko tugarukana akaranga kabasokuru, bo bavuze ati ubugirigiri bugira babiri, nyamugenda ko ntarimira menshi, baravuze ati ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi, ati umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba, baravuze ati aho ubumwe buri umuhoro uramwa, baravuze ati aho ubumwe buri urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu. Urumva bagiye baca imigani myinshi yerekana yuko iyo abantu bakoreye hamwe ariho bashobora gushika kw'ihangiro. Ni naryo hangiro rya nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ahamagarira abantu kuja mu makoperative. Vyongeye urabona n'ibihugu vy'i Burayi vyagiye bitezwa imbere no gukorera hamwe. Rero natwe uru rugendo twarufashe nivyo kuva ku magenekerezo ya 30 ruzomara imisi 4, bavuye mu gisagara ca Bujumbura twerekeza mu yahoze ari intara ya Rumonge, gushika ubu ni muri Bujumbura. Twaciye mu Gitaza, nibaza yuko mwarabonye ejo mu Gitaza uko vyari vyifashe. Hanyuma kandi tuje no ngaha no musi ku Magara, naho dukoreye kino kiganiro twategerezwa kuba twakoreye mu Gitaza, kuko umwanya wabaye muto, abantu bari benshi bari banyotewe kumva insiguro z'igiterwa bakuze babona, bakabona haje abandi baza bavuga ko gishobora kubatungisha. Rero intego nyamukuru ya runo rugendo ni intego novuga zibiri. Hariho kwegera abenegihugu kugira ngo baje muri koperative tugwize ikibonobono, ko na n'ubu turacakeneye umwimbu mwinshi w'ikibonobono. Iyindi ntego, hari umugambi wundi twatanguje, umugambi ugizwe n'inyungu zinyaruka. Umugambi rero w'inyungu zinyaruka twaciye duhera mu gushinga izine ihingura amasabune. Ubu rero tukaba duhingura amasabune, arya amasabune nyene asanzwe mugabo asanzwe ava mu mavuta y'ikigazi. Rero twarakoze isabune nyinshi cane, ruguru rero hariya mu buraruko zirakundwa cane. Rero kubera ko ari umugambi w'inyungu zinyaruka, abantu twaba twarabahaye amahirwe abanywanyi bashiremwo 50,000 umutaha umwe, hanyuma ibihumbi umuriyoni bakwize imitahe 20. Abo bakwije imitahe 20 ari agashimwe tubaha, ari agashimwe tubaha k'amezi 6, ariko ukwezi ku kwezi tugenda turabaha ibice 50% vy'amafaranga bashizemwo. Hanyuma abo nabo bagiye barashiramo umutahe iri musi ya 20 kumanuka, bo bazoca bihangana barinzire amezi 6 niho tuzoca tugabura. Rero turiko turabaronderera ico nokwita marché d'écoulement, turiko turabaronderera isoko kugira ngo
izo sabune zabo zironke aho zisohokera. Rero n'aka gace n'agace twamaze kubona yuko isabune zishobora kugurwa ku bwinshi. Nagomba ndakumenyeshe yuko nuko nawe wabibonye, mugabo naje nuko negereye bariya bajejwe ubudandaji, twaragendanye mbona amafaranga bayateze isashe. Abonye amahera bayateze isashe ndababaza ikintu baguze cane n'amavuta canke n'isabune. Bambwiye ati baguze isabune ku rugero ruteye ubwoba. Baguze isabune ku rugero runini cane, aho kumbure ati iyo dushika kare. Rero uru rugendo rugamije rero kurondera ico nokwita mu gifaransa marché de courema, isoko, kugira ngo tugwize abanywanyi bagura isabune, hanyuma abashize umutahe mu vyo muri iyo migambi y'inyungu zinyaruka bazoguma bironkera izo nyungu zabo. Hari bariko baradukurikira bariko baratahura runo rugendo rugamije, ariko ugasanga bamwe muri bo bariko baribaza ati mbega none ko mubagendeye mukaba ari n'imvo yo kurondera abanywanyi mukaba mwabarose, kandi si agaseseshwa rumuri ejo mwarabarose, abiyandikishije ku bwinshi batanze imitahe ya 12 000 mugaca mubandika, ariko uno musi agaca bibaza mbega none bizoherera mu kwandikwa, muzobandanya mubakurikirana canke muzoca mwigumira nyene hariya i Bujumbura, bizoba bimeze gute? Nk'aha turi kumwe n'abaje bavuye mu Rumonge. Aha twaje gufasha abanyarumonge. Hanyuma rero twaje aha Rumonge irafise uko itunganijwe, hariho koperative Kibonobono Rumonge. Societe koperative Kibonobono Rumonge rero irahari. Rero mu gihe Kibonobono Rumonge ihari, abo bantu n'abanywanyi ba koperative ya Kibonobono Rumonge. Mbere nk'arya twari muri Muhuta, twifuza mu Gitaza, twifuza yuko abanywanyi boba benshi, babe benshi cane, ku buryo nabo tubaha koperative Kibonobono Muhuta. Urumva mu gihe tuba dushoboye kubatunganya neza kugeza aho baronka uburongozi, tugashiraho Kibonobono Muhuta, urumva yuko barya abantu bizoca vyoroha kubakurikirana. Kuko uri mu Rumonge ari ku mugwa mukuru hariya, urumva vyogorana kugira ngo aje aragenda mu Gitaza gukurikirana barya abantu bagenda bariyandikisha. Ni muri iyo ntumbero rero tuba twifuza yuko abantu bose boja muri koperative. Hama kandi rero n'aha ku Magara nabo nyene tuba twifuza yuko baja muri koperative, habeho Kibonobono Magara, gutyo gutyo. Rero ntivyoherera mu kwandikwa, ahubwo barya abantu tuca twifuza yuko bihutira kugura imbuto batere, turonke umwimbu nawe w'ikibonobono. Kuko imwe mu ntego nyamukuru navuze ko turiko turarondera isoko, ariko kandi turukeneye n'abagwiza ico kibonobono. Rero barya abantu tutabakurikiranye bumva boheza bakagwiza ca kibonobono gute natwe tugikeneye. Yego nivyo. Tubashimire cane, tugarutse ku vyabaye ejo hamwe n'ibibazo bagumye babaza bigiye bitandukanye. Hari ikibazo kimwe cashikirijwe n'umudamu asanzwe aba mu gihugu kibanyi ca Congo, ndetse kandi ugasanga hari n'abandi bo mu gihugu kibanyi ca Tanzania, na burya turi mu Rumonge aho ushobora kuhaca ugashika muri Tanzania, bagashobora kuba bariko barumva kano kamo, bakifuza ati mbega hamwe twokirima tworonka isoko canke David ivyo ariko aravuga ntazoba ari capable yo kutugurira, bimeze gute? Mwoduha umuco bwabo bariko baradukurikira, nabo boba bari muri ivyo bihugu bibanyi, bumve ingene bizoba bimeze. Murakoze cane. Narabonye uriya mudamu wo muri Congo yatubwiye ko ari mu gace ka Fizi. Rero naguma ndakubwire nk'uko yavuze ko nawe agiye kurima ico giterwa. Ubwacu urabona turavye umwimbu w'ikibonobono dukeneye hano mu Burundi, turavye n'amatongo ameze n'ingene usanga ahurirwamo n'abantu benshi, tugumye ngaha gusa twava turonka umwimbu muke. Si Congo yonyene, muri Mozambique barampamagaye, baramaze kunyemerera hegitari 1000. Hanyuma muri aha i Arusha ngaha Tanzania baramaze kunyemerera hegitari 100. Hanyuma muri Zimbabwe baramaze kunyemerera hegitari
zozo ngira zizorenga n'ibihumbi 5. Hanyuma muri Malawi hariho abarundi n'abanyarwanda babaye hariya kera barampamagaye, warumvise ko n'urya mudamu yavuze ati nubwo tuba muri Congo twaramaze kuronka amatongo, aba baramaze kuronka amatongo kandi birya bihugu ni binini birasumba Uburundi ku buryo usanga rero batabirimye, abo barampamagaye. Bavuze Tanzania, Imuyinga turi ibutihinda abantu b'Ikagera mu ntara ya Kagera hariya barampamagaye, Igikigoma ngaha barampamagaye. Hanyuma dushobora no kumanuka n'Izambia barampamagaye, ko Zambia bavuga yuko iki kibonobono bakibona cane cimeza. Rero Congo aha ni hafi. Mbere nagomba nimba nawe nyene aza kuba ariko aradukurikirana n'ubundi wese ariko aradukurikirana, ryari haraje uwahoze ari umusenateri umukenguzamateka muri leta ya Congo, araza twagiranye ikiganiro kinini cane, turemeranya yuko dushobora gushiraho amasezerano yo gukorana hagati y'Uburundi na Congo muri buno buryo bwo kurima ikibonobono. Hasigaye gusa aho tuzobishira mu mategeko, dutegure ico twita MAU canke MOU, ni novuga referendum of understanding, n'amasezerano yo kwizerana ingene dushobora kubizera tukabizeza ko tuzobaha isoko, hama nabo bakatwizeza yuko ikibonobono bazokiduha. Rero ikibonobono turiko turagihurirako n'ibihugu vyinshi cane bigikeneye. Abagura Abataliyano baragikeneye, Abakanada baragikeneye, muri Suisse baragikeneye, muri Etats-Unis baragikeneye. Azi yose dufise komande y'Abakoreya irenza amatoni ibihumbi 10, urumva, vy'amavuta, pana vy'ikibonobono vy'amavuta. Umva ayo masoko yose kugira ngo tushobore kuyakwiza, nuko twiyumvira no kurenga imbibe tukaja no kurimira hanze, nkuko n'Abagande dushobora kugira amasezerano yo gukorana. Rero nta ngorane n'imwe kuri urya, ahubwo Abakongomani n'Abarundi baba muri Congo baba hariya bakwakwanye, naho wobibona mw'ishamba batangure babipakire ubwato, tuzobitorera ngaha mu Rumonge canke babicane kuri frontiere mu Gatumba, babidushikiriza hariya kwa Siyoni niho dukorera, tubironke, kuko na n'ubu atari abantu bo mu Rwanda bariko baturungikira ikibonobono, barakibona iwabo hariya mu mashamba, cane cane igice c'u Rwanda cegereye Kirundo, intara ya Kirundo. Rero iyo tutabona Abanyarwanda bari muri ico gice ngo baze barakiturungikira, ngaha twari twakibuze. Rero twifuza yuko Abarundi bakigwiza n'abandi bose bari hirya bakigwiza. Ikibonobono nubwo kizorimigwa muri Argentine hariya kwa ba Messi, tuzoba turi capable kukigura kubera vuba aya makoperative twashinze tugiye no kuzoshinga amakoperative muri diaspora. Koperative diaspora Amerika, ko Abanyamerika badushigikiye ni benshi cane. Tugire koperative y'abadiaspora bari muri Amerika, koperative y'abadiaspora bari muri Aziya, koperative y'abadiaspora, kugira ngo n'ibintu vy'amasoko vyorohe. Yego. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu, kugira ngo have ushikira bene gihugu bakurindiriye, mbona ari benshi barindira inyota kumenya ibijanye n'ikibonobono bo muri ngaha Magara. Turifuza kumenya, tugitangura ndavyibuka kera ukije gusaba ikiganiro umenga haraheze imyaka 2, hari ibintu vyinshi bigiye bitandukanye mwadusezeraniye ko bizova mu kibonobono, ariko urugendo ruracari rurerure, murumva ko n'ikibonobono mukeneye mutarakironka, ari naco gituma bakwiye kuvyumva aho bari hose bakagihurumbira bakakirima, haba abari no mu mahanga. Ariko bariko baradukurikira barifuza kumenya mbega umwimbu wabonetse hamaze kuvamwo iki mu gihe tukirindiriye ibindi. Murakoze. Ntabwo naje mu kwindwi umwaka uheze, igihe naza ubwa mbere kuri Roy TV, gikorera muri Kamenge Business House. Rero ubwa mbere twaratangaje abantu barime ikibonobono, mugabo mu ntango vyakozwe na ba bantu nyene barinda, bamwe nyene bavuga ati ibintu ntaco reka dupfe kubikora. Uwaza akagura akanusu, uwaza akagura ikiro, uba bavuga ngo ni nko kugeza, abwira nta kugeza, gende mubikore. Rero uyu mwaka umwimbu wabaye muke, umwimbu wabaye muke ku buryo imbuto zose zabonetse,
canke umwimbu wose wabonetse kubera yuko ubu aba kabiri bamaze kubona aba mbere amahera bariko barakuramo niba twizeye yuko ubu mwimbu w'ubwa mbere uzocuba imbuto uzocuba imbuto muri iri rima rikurikira ubu abantu bavyumvise ari abo usanga biteguye kurima amahegitari 10 ari abo usanga bariko nk'aba diaspora bariteguye cane gose kurima bobo kubera ibi tuvuga bana ngaha mu Burundi bavuga ikintu ntibavyumva bobo aya mavuta hariya bapfa kubaza gusa ati mu Congereza yitwa gute amavuta yawe uriko uravuga mu Congereza bayita gute uyababwiye mu Congereza acagaruka gutelefona akubwira ati genda mu Cankuzo undondere hegitari 8 undondere hegitari 10 ngure je uyu mwaka nta kindi nzorima nikibonobono nagiye mu mashopu yino aya mavuta ahubwo birarenza amadolari agugwa ararenza rero dufise abantu benshi biteguye kurima hanyuma uwundi mwimbu nawo wabonetse muke muri uwo muke usanga umwe tuwugize imbuto ubundi nawo ukaca duhinguramwo amavuta amavuta tubona ariko arakundwa ku rugero ruteye ubwoba ndavuga ruteye ubwoba haba n'isoko yo ngaha mu Burundi turavye badushorera amavuta n'intahe bashinga kuri ayo mavuta ni nyinshi ku rugero rwaho rero ubona ko dukwiye kubandanya rero twiteze yuko kumbura abarundi bariko baradukurikirana umva ko tuvuga ikirundi barima ikibonobono kumbure umwimbu w'ikirenga tuwitege mu kwa kane ku mwaka ukurikira tubashimire cyane dushimira cyane abakunzi bacu ba Roy TV bariko baradukurikira ariko kandi tubatumira nabo nyene kwijukira no mugambi wo kurima ikibonobono murumva yuko gishobora kubateza imbere kandi gateza imbere n'igihugu cacu ciza c'u Burundi dusa nk'abarangiza rero gato ushikire abene gihugu baganirize hama duhave tubandanya kandi urugendo bashimire cyane ariko abataragira subscribe mu bande mukurikirana bya Roy TV mukurikirana n'amakuru mashasha yizewe ushimire cyane kandi na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir Mutangwa muri Roy TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba